Umuntu TV tubitayeho. Ndabaramukije, ndabahaye ikaze hano ku Muntu TV. Mwese mwahisemwo gukurikirana ibiganiro tubashikiriza. Ni umwanya mwiza wo kumva ikiganiro tugiye kubashikiriza, aho tugiye kurabira hamwe icamwa Adamu na Eva bariye, tukamenya ico arico. Nahawe rero ho gukurikirana kino kiganiro kugira ngo wumve neza uko vyagenze, aho uza gusanga nawe warakiriye ko ico camwa canke wirirwa urakirya ko buri munsi. Ube umwanya wawe wo guhindukira ukagarukira Uhoraho, ureke gukomeza mu nzira Uhoraho yatubujije kuva kuri sokuru wacu Adamu ubwa mbere na mbere. Je mwumva mwijwi hano mu ruganda rw'Umuntu TV ni Rukundo. Ndabahaye ikaze muri iki kiganiro twateguriwe na mugenzi wanje Mwaneso Bucumi Isaka. Sangwa ikaze. Reka ndabahe mwiriwe, abandi nizere ubu hagiye kuba mwaramutse. Nongeye kandi kubaha kaze abasangwa ndetse n'abashitsi bashoboye kutugenderera uno munsi canke uhereye mu minsi iheze. Mwese ndabahaye kaze, nongera mvuga nti kaze mu rukundo rw'Uhoraho. Rero aka kanya nakanya dushoboye guharira ijambo ry'Uhoraho nk'uko twama tubikora, no kuvuga nk'uko ari umugenzo wacu, kuvuga umugenzo w'Abayakobo, no kuganira iby'Uhoraho, kuko naburya ari bo Bibiliya ivuga ngo nimwe mwabikijwe iby'amasezerano y'Uhoraho. Kubw'ibyo amasezerano y'Uhoraho harimo n'iby'ubutumwa. Dukeneye rero kwama tubigenza nk'uko ari umugenzo twarazwe n'Uhoraho, kaburaga basokuru bacu gushika no kuri twebwe nk'uko ibyanditswe bibivuga. Kubw'ibyo rero kaze mu rugo kwa Yakobo kugira ngo mwige ibyishimwe y'Uhoraho. Hanyuma izina ryanje imisi yose ni Bucumi Isaka. Nkaba rero nishimira igikorwa cy'Uhoraho imisi yose yo kubaho kwanje. Namasaba Uhoraho kugira bimfashe, kuko kubwanje sinobishobora. Hanyuma rero uno mwanya nkuko duhejeje kubivuga, tuhariye ijambo ry'Uhoraho. Tukaba dufise icigwa kirekire. Ni icigwa kigomba kuduha kumenya itunda canke icamwa Eva yamuye akakirya akumva kiraryoshe, kandi akagihereza ko n'umugabo wiwe Adamu. Intumbero y'icigwa ni kumenya ni itunda iryahe canke ni icamwa icyahe Eva yariye akumva yuko kiryoshe kuribwa, hanyuma akaca gihako n'umugabo wiwe. Mugabo nawe akarya. Aribyo vyatuzaniye akarambaraye uhereye umunsi bakijyako ugashika mu gihe umucunguzi azoba aje. Kuvuga dufise ingorane uhereye igihe bakijya ico camwa gushika umucunguzi aho azozira. Kubw'ivyo rero ico nico cigwa dufise kwiga. Mugabo vyatubereye
inzira ndende yo kugira ngo dushike kuri iki cigwa tugomba twige. Iyo nzira ndende nayo nuko twabanje kwiga ku biti bibiri byatewe muri Edeni. Ni biti twasanze mu gitabo cy'Itanguriro igice kimwe nako igice cya kabiri. Itanguriro igice cya kabiri ku murongo w'icenda hamwe n'uw'icumi. Aha dushoboye kutubwira ibiti bibiri byashoboye gutangwa Uhoraho yari yasize muri Edeni. Ibyo biti bibiri Uhoraho agategeka umwana w'umuntu yuko adashobora kujya ku giti kimwe, mugabo ibindi biti byose, giti nacyo si kindi, ni igiti cyerekana ibyiza n'ibibi. Adamu arabuzwa kujya kw'icyo giti cyama ibibi n'ibyiza, mugabo ngo nashobore kujya ku biti byose biri mu itongo ryo muri Edeni. No kuvuga Adamu amaze kubwirwa ko akwiye kujya ku biti byose byo muri Edeni, no kuvuga ni ku biti byamejejwe, ndetse no kuri ibyo biti bibiri, kimwe cyitwa igiti cy'ubugingo nacyo nyine akeneye kukijya kuko nacyo kiri mu biti byose biri muri Edeni. Mugabo Adamu acabuzwa ngo mugabo hari igiti kimwe udakeneye kujyako. Icyo giti nacyo si kindi, ni igiti kimenyekanisha ibibi n'ibyiza. Rero byatubereye urugendo rurerure cyane, kuko byasaba yuko twiga akagingo kamwe ku kandi. Ubwa mbere tukabanza tukiga igiti cy'ubugingo kiri muri Edeni ni igiti bwoko ki. Tukaciga uko kiri. Ubwa mbere ni igiti, bugira kabiri gifise ubugingo. Rero twategerezwa kwiga icyo giti ni igiti bwoko ki, twaracize. Hanyuma icyo giti twasanze ari igiti mvuzi, igiti kivuga. Turaciga turagiheza. Twarakoresheje imirongo y'icyo giti, imirongo itari mike, kugira ngo tumenye icyo giti icyari cyo, kuko cyagumye kivuga ngo ni jewe icyo giti, ngo ni jewe giti, namwe muri amashami, ni jewe. Aho twagiye dusanga yuko ari umucunguzi wenyine ubwiwe, kuko yabishinze mu bishinga ntahe byinshi cyane gose, kugeza aho dushika no ku bugingo, kuko twize igiti ni igiti mugabo gifise ubugingo, ni igiti cy'ubugingo. Rero tumaze kwiga igiti by'umwihariko, twaciye twongera mu nyuma twiga akagingo kavuga ubugingo, n'ubugingo bwoko ki. Ubwo bugingo nabwo twarabubonye ubwaribwo, ni kuba afise ububasha bwo gutwara abamarayika, gutwara ubutegetsi bwose, ndetse no gutwara ububasha bwose, kuba afise ububasha bwose
bwose. Ibyo nivyo yahawe, twarabibonye muri Petero wa kabiri ukuntu yahawe ivyo bintu byose, maze turabereka yabihawe ari uko byatswe nde. Ibyo byose twarabishitseko. Rero tumaze kwiga ico giti c'ubugingo, tukamenya icari cyo, yuko ari umucunguzi, ntitwahengeshanije kwiga igiti kigira kabiri, igiti citwa ngo ni igiti cyama ibibi n'ivyiza. Igiti cyama ibibi, igiti cerekana ibibi n'ivyiza. Ico giti rero cyama ibibi n'ivyiza twaracerekanye mu burebure bwaco, kugeza aho dushobora kubona yuko ari Satani wa mwansi umwe yanka abantu b'Uhoraho. Twaraberetse yuko kugira ngo abe igiti cerekana ibibi n'ivyiza, yuko atari ko cyari kimeze kera ko naco cyari giti cy'ubugingo, cyari cibereye aho naco muri Edeni, mugabo mu nyuma kikaza kwamako ibibi. Mugabo ubwa mbere na mbere kigishizweho cyari igiti ciza gose. Twarabiberetse, turabereka aho musoma byose, turabona kandi turemeranya ko icyo giti cyama ibibi n'ivyiza ko cyitwa Satani, ari byo biti bibiri byatewe hariya muri Edeni. Uwo rero Satani byabaye ibintu birebire, aho twashoboye kubereka yuko atari igiti buti, ndetse ivyo biti uko ari bibiri, icy'ubugingo hamwe n'icyerekana ibibi n'ivyiza, ko byari ibimenyetso by'abagabo babiri bari barashizwe muri Edeni. Abo bagabo babiri mugabo bakaca baza kwitirirwa ibiti byashizwe muri Edeni. Rero ivyo biti bibiri si bindi nkuko turushiriza kubivuga, umwe ni umucunguzi uno munsi yitwa Mesiya, wo Bibiliya itazira Mesiya. Hakabaho n'uwundi munyakibi uno munsi yagiye kuboneka ko ikibi mu nyuma, mugabo bwa mbere nawe yari mwiza. Uwo munyakibi nawe akaba yitwa Satani uno munsi. Rero abo bagabo babiri ni abagabo Uhoraho yari yariremeye ubwa mbere nibo yari yariremeye wenyene ubwiwe, abashira ngaho muri Edeni ari babiri, maze baca baza kwitirirwa yuko ari ibiti bibiri byo muri Edeni. Ibyo niko Uhoraho yabikoze. Ni ibiti mugabo ari abagabo babiri baba muri Edeni, kandi bose bari beza, bose bari intungane. Gusa umwe acaba umwana w'ikigaba, aragabira Uhoraho, maze Uhoraho kuko agendana n'itegeko yanka uwo mwana w'ikigaba, avuga ko azomurandura impera n'imperuka. Mugabo aca ashima umwana mwiza ari we mucunguzi yatumwe kuducungura kugira ngo tuze twibere mu bugingo bwiwe ibihe bitazoshira.
kubw'ibyo ntitwokwirirwa turasubiramwo iby'ibyo biti bibiri. Kuwoba agomba ibyo byigwa byose birahari, biratunganijwe, biri no kuri YouTube, wandike Umuntu TV, ivyo byigwa ushobora kubibona uko bikwirikirana. Ubwo rugendo rwose twashoboye gufatanya rwo kwiga igiti cy'ubugingo ni igiti bwoko ki, no kwiga igiti cyerekana ibibi n'ibyiza ni igiti bwoko ki, byariko bidutegurira inzira y'ikigwa tugomba kwiga uno munsi. No kuvuga aho twariko dutaba umushinge wo kubaka inzu yitwa icyamwa Eva na Adamu bariye. Kuko iyo tutabicisha muri iyo nzira yo kubanza kwigisha kimwe ku kindi, iki cigwa tugiye kwiga ntibyoshobotse yuko mugitahura. Mugabo kuko byagenze gutyo, tukiga ivyo biti bibiri ivyari byo, bica biza kutworohera no kumenya ni itunda bwoko ki abo bantu bashoboye kurya, ni itunda bwoko ki abo bantu bashoboye kurya. Kubw'ibyo rero ngomba ndabahe kaze ku cigwa tugiye gutangura mu kanya. Icigwa kitubwira itunda Eva na Adamu bariye ni itunda bwoko ki. Reka ndabihere kaze kandi ndabasabire Uhoraho nyene ijuru n'isi kugira ngo adutahuze amajambo y'imigani yashizwe ngaha muri iki gitabo, kuko akenshi turiko tubwirwa ico cyamwa bakitwigishije nk'utwana twiga mu binyoni, tumwe bigisha beretse ibipupe bakatwereka ibishushanyo. Ibyo biti byose babitwigishije ari ibishushanyo gusa, mu gishingo cyo kutwigisha ibintu byeruye kugira ngo dushobore kumenya ukuri. Kuko iyo bakwigishije ukuri utahura n'ingoga, bakwigishije ibishushanyo uba hagati na hagati, uba vuguvugu, ntukonja, ntukanya kandi ntushobora gushuha, uba hagati na hagati. Muri icyo gihe rero ubaye murungabanganwe, urumva urungabanganwe icyari cyo, uje hehe uve hehe. Rero kubw'ibyo uno munsi abantu tuje hehe tuve hehe, kuko twigishijwe imigani, muga iyo migani ntidushobore kwisobanukirwa. Ariko nizere ko Uhoraho agiye kubikora kugira ngo dushobore gusobanukirwa ibijyanye n'iki cyamwa, kandi nizere yuko abyikorera uwe nyene ubwiwe, kuko ngo niwe mwigisha mwiza, nk'uko umucunguzi yabivuze ngo umwigisha mwiza ngo numwe yatuma umucunguzi. Kubw'ibyo reka tumuhe ikibanza kugira ngo aze rero atwigishirize. Kaze. Rero ndabahaye kaze mwese hamwe kugira ngo dushobore gusangirira hamwe bino vyiza bigiye kudufasha kugira ngo dushobore gutahura ivy'ijambo ry'Uhoraho ryavugiye muri Edeni. Ibyo navyo tugiye gutahura bikaba ari cacigwa duhejeje kuvuga, ni icyamwa icyahe Eva na Adamu bariye bikatuzanira kuranduka. Ni icyamwa icyahe bariye.
nshimye kuzana amajambo y'urufatiro kugira ngo adufashe atwereke ivyo turiko twiga yuko turiko tubikura muri Bibiliya. Bitaye ko kandi byaciye binsaba ko nzana n'amafoto aho hejuru. Nazanye amafoto y'ubwoko bubiri. Nazanye ifoto y'ipera, icyamwa cyitwa ipera, kuko tugomba kumva ni icyamwa kinitunda iryahe bariye. Hanyuma mpejeje kuzana ipera, naciye nzana n'ikindi cyamwa cyitwa apple, sinzi ngo cyitwa nako cyitwa apple mu Cyongereza, mu Gifaransa umenga ni pomme nimba ntavyibagiye. Hanyuma mu Kirundi urashobora kucita insukoni. Uwo niwo musukoni Bibiliya ikuze kuvuga ko ari insukoni, atari inzabibu, insukoni. Mugabo mu Cyongereza bakabyita apple. Ibi nivyo vyamwa kenshi bakunze kwerekana yuko ari byo vyamwa byoba byarariwe hariya muri Edeni n'abakurambere bacu. Mugabo sibyo ngomba kubabwira ko ari ibi vyamwa. Tugomba gusoma Bibiliya, tuyisomere tudasomewe, kuko kuvaho twahekenyewe si vuba. Abana babigisha bakoresheje bino bicapu, bakabahekenyera ayo matunda, hanyuma bakabahereza kugira ngo bayaje bayabahekenyeye. Mugabo twebwe tugomba kuyihekenyera twumve ko ryoba ryabaye canke ko byoba byabaye bino vyamwa biri hano. Twihekenyere twebwe nyene. Igisomwa ni Itanguriro 2:16 haduha urufunguruzo canke igisomwa cifatiro gicigwa. 2:16 na 17 havuga ngo Uhoraho abarira uwo muntu ati, igiti cyose cyo muri iryo tongo ukijye kuko ugomba, igiti cyari cyo cyose n'icy'ubugingo aho kirimwo, igiti cyari cyo cyose ukijye uko ugomba, icyari cyo cyose. Kuri 17 ariko igiti kimenyesha icyiza n'ikibi ntuzukijyeko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzukijyeko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Iri jambo no kurifata nka nkama. Igihe wariye kwiki giti ukajya kwiki giti ukamura icyamwa kwiki giti kimenyekanisha ikibi n'icyiza, uzopfa nta kabuza. Iri jambo uzopfa niyo wajya kwiki giti nta kabuza. Turifate mu nkwerekirane. Uwo murongo shoboye kuzana hano ni umurongo ugomba kutwereka ibyo biti bibiri ngaho muri Edeni, kugira ngo tuze kumenya neza icyo cyamwa ni icyamwa bwoko ki. Tubanza kurushiriza kwiga kw'ibi biti bibiri. Uwo murongo ni uwo muri Yohana 10:10. Yohana igice c'10 umurongo w'10 niho havuga ngo umujura
reka tuharondere mu rurimi rw'ikirundi. Yohana 10 ku murongo w'10. Igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba. Kwiba bisigura kugunga, kwica no kwica nyene, no gutikiza, guhonya. Mugabo jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo, kandi ngo zironke ubugingo busagutse canke busagutse. Ibi nibiti bibiri muri Edeni. Kimwe cyiswe igisuma, kiza kwiba, kwica no guhonya. Mugabo habonetse ikindi giti kivuze yuko cyoco kije kugira ngo intama ziwe zironke ubugingo, kandi ubugingo busagutse. Ubugingo kubw'ibyo igiti cy'ubugingo hano uwo muntu ariko avuga aya majambo n'umuntu yitwa umucunguzi, umwe bitirira Yesu, niwe ariko avuga aya majambo yuko uwo bitirira Yesu wewe ko nyene ari we yaje kugira ngo abantu biwe baronke ubugingo, kandi mbere ubwo bugingo baburonke busagutse. Mugabo hakaca habaho uwundi ariko avuga yuko uwo wundi wewe ngo ni gisuma, wewe ngo ni umwicanyi wiwe, kandi ivyo akora ni ugutikiza. Rero aha uwo mucunguzi ari kwitoza kugira ngo abemera ubwami bwiwe bamukwirikire, kuko nyene atanga ubugingo, kandi ubwo bugingo butanga busagutse. Rero nyene ubugingo hano ni umucunguzi, kuko niwe ariko arabivuga. Uwo rero niwe yitwa giti cy'ubugingo, kiri muri Edeni. Igiti cyama ibibi n'ivyiza cyo twumvise ngo ni gisuma, umwambuzi n'umwicanyi n'ibindi. Uwo tutarinze kumusubiramwo, twaramubonye neza. Ninde? Ni Satani wenyene ubwiwe. We yarameze neza ubwa mbere ataracumura, mugabo mu nyuma agacumura, byatumye yitwa yuko yerekana ibibi hamwe n'ivyiza. Uwo murongo nawo hano ni umurongo uje kutwereka ivyo umucunguzi yama. Imbere yuko tugomba kumenya ni itunda riki Eva yariye kugira ngo ashobore kutuzanira akaga uno munsi. Yaraririye, arihako n'umugabo ariwe Adamu, hanyuma tuca turonka amabi yose mubona uno munsi. Rero kugira ngo tumenye iyo tunda nuko tubanza kwiga ibi by'umucunguzi. Umucunguzi niwe giti cy'ubugingo, hanyuma rero ari giti cy'ubugingo akatubwira yuko ariwe dukwiye kujyako. Tugomba rero turabe n'imbuto bwoko ki, n'ivyamwa bwoko ki, n'amatunda bwoko ki yama, kuko ni giti nawe. Tubonye ibyo vyamwa by'umucunguzi niho tuca tuza kumenya rero n'icyo cyamwa bariye icyari cyo.
kuko ntushobora kumenya icyamwa Eva na Adamu bariye utaramenya ivyamwa umucunguzi nawe yama, kuko niwe tubwirwa ngo uwo mucunguzi niwe afise ubugingo, kuko niko duhejiye gusoma Yohana 10:10 ko nyine yazanywe no kugira ngo abantu baronke ubugingo. Rero Yohana 15:15 nako ni Yohana igice cya 15 ku murongo wa 5. Yohana igice cya 15 ku murongo wa 5 hatubwira ngo uwo n'umucunguzi ariko yivuga, avuga ngo ni jewe muzabibu namwe muri amashami, uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo ni we yera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfise. Mu Kirundi ntibasizemwo izina icyamwa, bavuze ngo ni jewe muzabibu namwe muri amashami, uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo ni we yama cyane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise, uwo ni we yama cyane. Ntibasizemwo imbuto canke ivyamwa, mugabo umunyarwanda wewe yarasizemwo ijambo ivyamwa, nkuko n'izindi Bibiliya usanga zifise iryo jambo ivyamwa. Murumva Bibiliya nazo bagenda batandukanya, naco gituma twama tubabwira tuti hari ibintu byinshi bakuyemwo n'ibyo bagiye bongera muri ubwo buryo. Kubw'ibyo rero hano ariko atubwira yuko umucunguzi ni igiti cy'umuzabibu, hanyuma ngo nabo bakaba amashami y'uwo muzabibu, kandi ngo kuri ayo mashami niyo rero aca yama ivyamwa, ngo kuko ntacyo rero boshobora gukora batamase kuri icyo giti cy'umuzabibu. Aba bantu bariko bavugwa yuko ari amashami ni intumwa 12. Izi ntumwa 12 ziserukira imiryango 12 yabo kwa Yeshuruni canke Yesherani. Aha ico tushoboye kubonamo, tubonyemo ivyamwa, tubonye umucunguzi ko ari igiti, tubonye intumwa n'amashami, hamwe n'ivyo vyamwa biri hehe kwayo mashami. Mwibuke ivyamwa biva hari ndani mu mucunguzi, hama bikaca biza kubonekera ku mashami. Amashami nayo amase kw'ico giti ni intumwa z'umucunguzi 12. Inge turaba ivyemezo. Rero iyi mirongo iza kutwereka idushimangira nako ishimangira amajambo umucunguzi yavuze muri Yohana 15:5. Umucunguzi yavuze yuko ari umuzabibu, hama intumwa nazo zikaba amashami, kandi ko intumwa zama imbuto nyinshi, zama ivyamwa byinshi mu gihe zigumye muri we. Niyo zaguma, niyo zizera ziri muri uwo mucunguzi, muri uwo muzabibu, izo ntumwa zishazama ivyamwa, zishazama cyane. Aha ico turimwo turondera, ico turiko turondera icyamwa kibariye, nibyo turiko turondera. Rero turacyari ku ruhande rumwe rw'umucunguzi, nawe ni giti cyama. Ico giti twumvise gifise amashami 12. Rero tugomba kumenya ayo mashami 12 yama iki.
yama imbuto bwoko ki. Tumaze kumenya izo mbuto ni ubwoko buki, niho tusha tuza kumenya n'urubuto bariye bajya bakurambere bacu ni urubuto canke ni icamwa giki. Rero aheje kubivuga ko amashami akeneye kwama imbuto nyinshi. Naciyenza n'umurongo Matayo 2:8-16 candasimba 17 na usimbye canza kuri 18 na 19. Matayo 2:8-16 gushika 19 havuga ngo nuko abigishwa 11 Yuda yari yavuyemwo baja i Galilaya ku musozi umucunguzi yabategetse. Kuri 18 nuko umucunguzi arabegera aravugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mw'isi. Abarika babwira ati nahawe gutwara abamarayika, nahawe gutwara abatware, nahawe kandi n'ububasha gutwara gutegeka ububasha bwose. Nibyo bariko ababwira hano yuko yahawe ububasha bwose mu ijuru no mw'isi. Kuri 19 havuga ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana na Mpwemu Yera. Arabatuma nuko nimugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana hamwe na Mpwemu Yera. Aha rero giti afise ubugingo ariko ategeka mashami 12, nubwo tubonye ko ari 11 aho Yuda kwera yavuyemwo, mugabo mu nyuma harabonetse uwitwa Matiyasi baca baba 12. Ibyo biri muri Bibiliya. Rero acatuma mashami yuko akwiye kugenda kwama bamire amahanga imbuto, hanyuma muri ayo mahanga abazokwemera kujya kw'ivyo vyamwa bazoce babatizwa mu izina rya Data wa twese, babatizwe no mu izina ry'Umwana hamwe no muri Mpwemu Yera. Rero abigishwa biswe amashami muri Yohana 15:5 yuko aribo mashami yo ku giti cy'umuzabibu, ku giti cy'ubugingo, ko niwe yitwa uwo mucunguzi, niwe yitwa giti cy'ubugingo. Ibyo cyane rero ngaha turiko twumva ngo nimugende mwigishe abo mu mahanga, bakaba babyemeye ibyo bintu mugiye kubigisha muce mubabatiza. Sibindi bagiye kubigisha, reka twumve ibyo bagiye kubigisha mu mahanga. Iyo usomye hepfo kuri 20 uhabona ngo babigishe ibyo yabageze byose, mugareka turabe ibyo umucunguzi yaje yigisha kugira ngo tumenye ni ibiki bari batwaye mu mahanga, bica biduha kumenya ni ibyamwa ibyahe izi ntumwa ziriko zama kugira ngo amahanga ashobore gukira. Iyi mirongo ni mirongo igomba kudufasha kugira ngo tushobore kumenya ibyo umucunguzi yama ibyamwa bimeze gute,
uwo mucunguzi. Kino giti cy'ubugingo gifise amashami ashika 12. Ayo mashami abwiwe yuko bakwiye kugenda mu mahanga, baza kwigishayo mu mahanga kugira ngo bahindure abantu bo mu mahanga, babahindure kuba abigishwa. Abo izo ntumwa 12. Rero hano tugomba turabe ivyo yari kabatuma ni biki. Ivyo bintu abatuma, ivyo bintu abagera ni biki agomba kubatuma. Ibi nivyo biza kutwereka ni biki ayo mashami yama, ayo mashami ateretse canke ari ku giti cy'ubugingo yama ivyamwa biki. Nizere ngaha ko byamaze kumvikana, ariko reka tubandanye. Ni Mariko 1:14, Mariko 1:14 gushika 15 havuga ngo nuko bamaze kubohesha Yohana, umucunguzi aja i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Uhoraho. Umucunguzi abonye bamaze kuboha Yohana, aca agenda i Galilaya kuvuga ubutumwa bwiza, kuvuga ubutumwa bwiza. Ijambo nyamukuru riri hano ni ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza. Kuri 15 haca hatwereka ubwo butumwa bwiza n'ubutumwa bwiza bwoko ki, n'ubutumwa bwiza bwoko ki. Mariko 1:15 umucunguzi atanguye rero kumanagura ivyamwa, arabimanagura aravuga ngo igihe kirashitse, ubwami bw'Uhoraho buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Mwihane kandi mwemere ubutumwa bwiza. Aha bwa butumwa bwiza aje azanye ni ikintu cyitwa ubwami bw'Uhoraho buri hafi. Ubwami bw'Uhoraho. Hejuru kuri 14 hatubwiye yuko agende kuvuga ubutumwa bwiza bw'Uhoraho. Kuri 15 haciye hatubwira ubwo butumwa bwiza ni igiki, ni ubwami bw'Uhoraho ko bugira ubushike buri hafi. Aca asaba abantu ko bakwiye kwemera ubwo butumwa bwiza. Hasubiramwo igihe kirasohoye, ubwami bw'Uhoraho buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Kubw'ivyo ni mwihane kandi mwemere, mwizere ubwo butumwa bwiza buvuga yuko ubwami bw'Uhoraho bugize gute, buri hafi. Ubu rero buno butumwa bwiza bujyanye n'ubwami, ubu nibwo umucunguzi aciye mu ntumwa akabatuma, gende rero mwigishe mu mahanga, mubigishe mubahindure abo banyamahanga, ayo mahanga muyahindure. Uzovyemera muzogire gute, muze mumubatize mu izina ry'uwantumye ndetse n'iryanje ndetse n'irya mpwemu. Muri ico gihe rero nta kindi yabatuma ibyitwa ubutumwa bwiza bw'Uhoraho tubonye muri Mariko 1:14, ngo n'ubutumwa bwiza bw'Uhoraho ko twabisomye. Havuga ngo nuko bamaze kubohesha Yohana, umucunguzi Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Uhoraho. Kuri 15 umucunguzi aravuga ngo igihe kirasohoye,
ubwami bw'uhoraho buri hafi, nuko nimwihane mwemere ubutumwa bwiza. Rero mwantumwa, gende mu mahanga mubabwire ko ubwami bw'uhoraho ari bwo butumwa bwiza tubazaniye, ko bugiye gushika, ubwami bw'uhoraho bugiye gushika. Kubw'ibyo rero ubu butumwa bwiza ni mu bwemere, hanyuma kandi mwihane. Ibi ni ivyamwa by'umucunguzi. Reka nzane icyemezo cya nyuma kubw'iki cyamwa c'igiti cy'ubugingo, kugira ngo kiduhe kubona ni icyamwa bwoko ki bariye ba Eva na ba Adamu. Hanyuma ndahazanye uwo murongo, n'umurongo udusubiza muri Edeni, hariya hepfo kabisa. Hariya murazi ko twaduze tuva muri Edeni tukaduga tukabona icyo giti kikivuga ni giti bwoko ki, tukabona icyo gikora, tukaduga. None ubu tugeze aho rero tuca dusubira muri Edeni. Twashitse ku gasongero hejuru, mugako gasongero gakeneye kutugarukana muri Edeni. Katugarukana muri Edeni mu buryo buki? Nuko kaza kongera kutubwira yuko hariho igiti kiri, eka tubisome niho byo kumvikana. Nibyahishuriwe Yohana igice cya 22 kuri 2. Byahishuriwe Yohana 22:2 havuga ngo, ndabisome mu Kirundi, havuga hati: hagati y'irango rya wa mugwa, hakurya no hakuno y'urwo ruzi, hariho igiti cy'ubugingo cyera 12 mu mwaka, kikera rimwe uko ukwezi gutashe. Ibibabi byaco byari ibyo kuvura amahanga. Ibibabi byaco by'ico giti ni ibyo kuvura amahanga. Igiti kiri hagati y'iryo rango, igiti cyera cyama. Ikirundi hari ibyo batasizemwo hano, kuko ikinyarwanda basizemwo cyama ibyamwa, kuko turi ku kintu cyitwa ibyamwa. Ngi Kirundi cyarabihoze, sinzi cyatumye batabishiramo. Mu zindi Bibiliya birimwo, ngi Kirundi cyoco murumva na kamara maza. Rero hariko hatubwira ngo hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe uko ukwezi gutashe. Ibibabi byaco byari ibyo gukiza amahanga, byo gukiza amahanga. Mwibuke umucunguzi we igiti cy'umuzabibu gifise amashami 12 muri Yohana 15. Ayo mashami yacavuze yuko ngo yama cyane, niyo agumye kuri ico giti ngo yama cyane, yama imbuto, yama ivyamwa cyane. Bibiliya y'Ikirundi hari ibyo bagiye bahora. Ayo mashami ari ku giti cy'umuzabibu yama ivyamwa cyane. Twaciye tumanuka turaraba umucunguzi ukuntu yatumye izo ntumwa kugenda mu mahanga kugira ngo baze
kubwira amahanga ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza nabwo si ubutumwa bundi, ni ubutumwa bw'ubwami. Niko twabibonye muri Mariko 1:14 hamwe na 15. Ni ubutumwa bwiza bujyanye n'iki? Bujyanye n'iby'ubwami. Kandi Matayo 2:8 twabonye bamaze gutumwa yababwiye yuko ngo abazobyizera bakizera ayo majambo y'ubwo butumwa bwiza bw'ubwami, ngo abo oye bazoce bagira gute? Babatizwa. Urumva abatumye mu mahanga, abavyemeye ivy'ubwo butumwa bw'ubwami baze babatizwe. Iki giti cy'ubugingo nacyo twumvise duhereye ku mpera yuko hari ibibabi bigomba kuvura amahanga. Ibyo bibabi bigomba kuvura amahanga. Twaciye tubonamo kandi yuko ngo icyo giti cyama ivyamwa inshuro 12 buri kwezi uko gutashe rimwe rimwe. Ni kuvuga uko ukwezi gutashe icyo giti cyama rimwe rimwe. Kandi ngo ni giti kivuza amahanga amababi. No kuvuga icyo giti twumvise ko ari giti cy'ubugingo. Icyo giti cy'ubugingo icyo twumvisemo cyahawe kuvuga ubutumwa bw'uhoraho. Umurongo ndawumanukanye ndawukuye hejuru ko twari twawukoresheje kare, kuko ngomba utwibutse ikintu kanaka. Muga dusubiye aho hejuru mu byahishuro Yohana 2:2 twumvise yuko hariho hagati hari uruzi mu nzira nyabagendwa hagati, hakurya no hakuno y'ugo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12. Icyo giti cy'ubugingo s'uwundi ni wa mugabo mucunguzi afise intumwa 12. Icyo giti gifise amashami 12. Ayo mashami akera imbuto 10 akera akama. Ayo mashami akama ivyamwa by'uburyo 12 mu gihe cy'umwaka wose. Umwaka ugizwe n'amezi 12. Icyo giti kikama uko ukwezi gutashe, kikaba gifise ibibabi. Ibyo bibabi ni ibyo kuvura amahanga. Twumvise umucunguzi yitwa giti cy'ubugingo, akaba afise amashami 12. Amashami ni intumwa 12. Izo ntumwa twumvise ku muzabibu Yohana 15 yuko ayo mashami kubera ari ku mucunguzi akeneye kwama ivyamwa byinshi. Ibyo vyamwa rero ni hano biriko biboneka neza neza. Ivyamwa biboneka ni ivyo ubwami n'ubuherezi, kuko ni 12 nibo bagomba kugira gute? Kwama imbuto z'ubwami, imbuto ziki z'ubwami. Ubwo bwami bukaba buri kumwe n'iki? Ni ubuherezi. Ubwo bwami rero nibwo twumvise muri Mariko 1:14 na 15 havuga yuko hariho ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa nabwo subundi ni ubutumwa bw'uhoraho. Ubwo butumwa bw'uhoraho ni kugenda kwigisha. Yaciye atangura kwigisha yuko ubwami bw'uhoraho buri hehe? Buri hafi. Acaratuma n'intumwa, genda mwigishe mu mahanga abazovyizera ibyo Nubwo butumwa buvuye kuwuhoraho bwiza bwitwa iki? Bwitwa
ubwami. Ubwo bwami rero nibwo bwitwa izi mbuto z'iki z'ubugingo, nibyo by'ibi byamwa by'iki by'ubugingo. Akarorero naka umurongo twagarukanye Yohana 10:10, umujura wewe nta kindi azaje kwiba no kwica no kurimbura. Icyaza kwiba icyo yivye Adamu isikindi yamwibye ubwami, nta kindi yamwibye, nta kindi yamuhenze mu buryo bwose amuhendamo, amunyaga ubutware. Adamu asigara ari ubusa, atabutegetsi afise, ata kindi kintu na kimwe afise, kuko Adamu niwe yari amaze guhabwa kuganza, yaba amafi, yaba ibikoko, yaba isi yose. Bishobotse ndazana uwo murongo. Mugabo Satani amaze kumuhenda, ibyo byose biragiye, no kuvuga aba amunyaze ubwami. Ubwo bwami rero uwo mucunguzi nibyo avuga ati icyo gisuma icyo kiza gukora no kubiba no kubica no kugira gute. Rero yamwivye ubwami. Ubu bwami buriko butangazwa mu mahanga, nibwo rero ababwemeye twumvise ngo ni Mariko 1:15, igihe kirasohoye, ubwami bw'Uhoraho buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Kwemera, abemera ubwo butumwa bwiza, ubwo butumwa bwiza nabwo ari bwo bwami, bakihana, bavyemeye hama bakihana, abo rero nibo bazoba barose ubwo bugingo butazoshira, kuko giti cy'ubugingo niwe aje ategeka yuko ngo ubwo bwami burashitse. Rero kubyemeye ngo akemera ubwo butumwa bwiza bw'ubwami, nta kabuza araronka ubugingo. Niko Yohana 10:10 ku ruhande rugira kabiri. Ariko jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo, ndetse ngo ziburonke ari bwinshi. Umurongo nari nasezeranye ko nshobora kuzana ujyanye ni ibiki byatumye Adamu asigara ari ubusa. Subusa bw'uko atambaye impuzu, atagapantaro n'agashati. Bwabaye ubusa bw'uko atakintu na kimwe asigaranye, kuko igisuma cyari cyamuhenze kigatwara byose ibyo Uhoraho yari yamuhaye. Nabyo si bindi byo Uhoraho yari yamuhaye, kiretse ko ari Itanguriro 1:26. Itanguriro 1:26 havuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe, aganze. Kuganza, ijambo kuganza, aganza amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ibyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Ibi nibyo Adamu yari yahawe, kuganza isi yose n'ibiyuzuyemo byose abiganze. Ubu nibwo bwitwa ubugingo bwa Adamu. Mugabo ubugingo arabwatswe
abwatswe n'igisuma, hanyuma umva igisuma icyo gikora: kwiba, kwica. Twumvise n'ijambo guhonya. Urumva ibyo bishitse mu rugo iwawe, icyo usigarana sinzi ngo ni icyahe. Usigara urubusa, umaramaye, ata kindi kintu ushobora kuvuga, kuko uba uri ubuganzwa. Ubw'ivyo Adamu ubugingo abwatswe na n'icyo gisuma. Ibi rero twariko tugomba kurondera n'itunda iryahe Adamu yariye, ni iryahe tunda yariye kugira ngo ashobore kuca ashobora kutaca agira icyo asubira kugira, asigara arubusa, mbere no gupfa, agasezeranirwa gupfa. Turabe iryo tunda yariye. Aha rero tugiye kuraba kuri uruhande rw'umucunguzi, icyamwa cy'ubugingo, itunda ry'ubugingo turiko tubona hano ni ubu bwami bugomba kuvugwa mu mahanga. Twumvisemo ijambo rivuga ngo kwemera, abemera ubu butumwa bwiza. Kwemera, dufate iri jambo kwemera, tuze kuraba ukuntu Satani yabigenjeje mu nkwerekerane. Aho hejuru nahasize ijambo ryanditse mu majambo makuru makuru, mu ndome nkuru nkuru, rivuga riti kwemera imigambi. Kwemera imigambi. Sinavuze ngo ni migambi miki, mugabo navuze imigambi gusa. Hejuru twumvise ijambo rivuga ngo kwemera ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza nabwo ari bw'ubwami, ngo ni ubutumwa bwiza bw'uhoraho. Ubutumwa ubwo bwiza nabwo ni ubwami bw'uhoraho. Haheraheza havuga ngo rero mwihane mwemere ubwo butumwa bwiza. Ijambo kwemera ni ijambo rihambaye muri kino cigwa. Ibi rero byabaye kuri Adamu. Nzanye imirongo hano mu kwerekana ko byabaye no kuba Yeshuruni, naho nyene byarababaye ko abayeshuruni Uhoraho yababwiye yuko abasize imbere ubugingo hamwe n'urupfu. Kasome iyi mirongo, nzoba ndiko ndaheraheza kugira ngo ndabemeze iby'iki cyaha bakoze. Ni gusubira mu byagezwe. Ibi nasize hano ni mu Bibiliya y'Ikinyarwanda, mugabo mu Kirundi ni gusubira mu byagezwe igice cya 30 uhereye kuri 15 turasimba tuje kuri 19 hamwe na 20. Havuga aya majambo ngo, havuga aya majambo, reka ndayasome mu gitabo cy'Ikirundi. Haravuga aya majambo ngo, eheraba uyu munsi mbashize imbere ubugingo n'amahigwe, bo n'urupfu n'amagorwa.
kuri 19. Uyu munsi ntanze ijuru n'isi kw'ivyabona bizobagiriza. Uyu munsi ntanze ijuru n'isi kw'ivyabona bizobagiriza yuko mbashize imbere ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Nuko nimuhitemwo ubugingo kugira ngo mubone kubaho mwebwe n'uruvyaro rwanyu. Mukunde Uhoraho wanyu, mumwumvire, mwifatanye nawe akaramata, kuko ari we bugingo bwanyu no kuramba kwanyu, kugira ngo mubone kuba mu gihugu yarahiye ba sogokuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azokibaha. Ibi nibyo byabaye kuri Adamu. Adamu yashizwe imbere urupfu hamwe n'ubugingo. Ngaha Uhoraho yabahitiyemwo ubugingo ngo nibatore ubugingo. No kuvuga ibiti byose biri muri Edeni byose harimwo n'igiti cy'ubugingo nibabige uko babishaka. Mugabo igiti cyerekana ibibi n'ivyiza ntibaze bakijye, kuko niyo bakijya bazopfa. Rero Adamu ikintu yagiye gukora, icyo yakoze uko guhitamwo, icyo gituma nanditse ngo kwemera imigambi. Kwemera imigambi bisobanura guhitamwo. Nuhitemwo. Vuze guhitamwo ntuburavuga karangura. Guhitamwo ni urupfu canke ubugingo. Muguhora haca ritanganiza aravuga ngo mugabo ndaguhitishijemwo ubugingo, kuko niho uzogira gute, niho uzopfa. Rero umugabo bugingo, urumva ngaha hejuru muri Mariko yatumwe agize rero genda ubabwire ubutumwa bwiza bw'ubwami. Bitaye ko kandi imbere yuko aza, umurongo dukunze gusoma hariya gusubira mu Vyagezwe 18 kuri 18, niho havuga ngo uwo muntu avuye muri mwebwe nzotuma muze mu mwumvire. Bisobanura muze mu mujye, icyo azobabwira cyose muze mucyumvire, muze mugende nk'uko ababwiye abategetse. Hanyuma Uhoraho aramaze kubibabwira, uwo yaraje yongera arabishimangira muri za Matayo, za Yohana. Agiye kubatizwa, Uhoraho aravuga ati wa wundi nababwiye yuko mukeneye kujya ko canke mukeneye kumvira, nuwo ni umwana wanje, ndamukunda uwo mwana, ni umwana mwiza, kubw'ivyo muze mumwumvire. Rero Yohana yaje kumucira inzira, bamutaye mw'ibohero. Agize rero uwo mucunguzi nagize, ubu rero ni umwanya wanje, kuko uwo nari narungitse ubwa mbere kugira ngo amenyekanishe aragiye. Reka rero ntangure ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza nabwo subundi no butumwa bw'ubwami. Nuko atangura kubuvuga yuko ubwami bw'Uhoraho buje. Ubwo bwami niyo matunda
y'uwo mucunguzi, y'iki giti cy'ubugingo, ubu bwami. Kuko Adamu barabumwivye na Satani wenyene araheba akavyivugira ati jewe ubwami n'iki ndabufise, rero ugomba ko ndaguha ko nkakuganza, wewe wemere kuzohora umpa raporo, ndaguha iyo position uzohora unsenga nta kibazo. Umucunguzi ateka byo jewe narahejeje kubihabwa nta bindi. Kubw'ivyo rero uwo muriganya nyene Satani urumva yarabutwaye arabufata. Mugabo uhoraho arongitse ubwo butumwa bwiza ati rero ubwami buraje. Giti cy'ubugingo we afise yahawe ubwo bugingo, ni giti mugabo ahabwa ubwo bugingo. Ubwo bugingo subundi nubwo atanguye kuvuga ati ubwami rero buri hafi, ni mwemere. Emera rya jambo muze mwizera uwo, rya jambo ati uwo niwe mwana wanje nkunda, ni mumwemere, ni muhitemo uwo nyene, riba rirashitse. Kubw'ivyo amatunda y'umwami umucunguzi n'ubwami sikende kintu. Rero guhitamwo Satani ari muri Edeni, kuko nawe ni giti cyo muri Edeni, niho yibera Satani, nkuko biri hariya muri Ezekieli 2:8 ku murongo wa 13. Nawe ni giti gitewe muri Edeni. Ibiti bibiri nkuko twavyize ni umucunguzi, umwe batazira Yesu cyangwa umwe Bibiliya ivuga ngo ni Emmanuel. Ujya niwe giti cya mbere cy'ubugingo kiri muri Edeni. Igiti kigira kabiri ni Satani wenyene ubwiwe, we amenyekanisha ikibi n'iciza, nkuko twabibasomeye mu mabibiliya tubereka ukuntu banditse berekana ngo iki giti ni ikimenyetso cy'umuntu atubashe uhoraho. Icyo gisomwa twarakibahaye muracisomera. Iki giti cy'ubugingo nacyo n'umuntu yaronse ubugingo buvuye kuhoraho. Ibyo ni biti bibiri biri muri Edeni. Ibyo biti bibiri rero bivuye muri Edeni bifise icyo bigomba gukora. Buri giti gifise umugambi waco, igiti cy'ubugingo gifise umugambi uvuye kuhoraho. Igiti cyama ibibi n'ivyiza gifise umugambi kigeneye ico nyene ukuntu gikwiye kwibeshaho. Na cyane twumvise ngo ni gisuma kiriba ico giti. Rero ari gisuma ciba kikica kikagira nabi, kigahonya. Hari nahanditse kirabesha guhereye kera hose. Urumva naco gifise umugambi kandi carawushikije, kiriba ivy'umwana w'uhoraho. Rero ibyo biti biri ngaho. Mw'ibyo biti bibiri uhoraho abwira Adamu, turabona ibyo biti bibiri ga Adamu, ndabibona. Rero ngaho no guhitamwo. Urabona kijya giti, ndakibona. Kijya ni giti cy'ubugingo, niyo wakijya ko uzobaho neza atangorane. Kijya giti nacyo urakibona ga Adamu, ndakibona. Kijya giti nacyo ni giti cyama ibibi n'ivyiza, cerekana ibibi n'ivyiza. Kijya giti ukazokijya ko Adamu uzopfa atakabuza. Nuko byabaye byinshi nari kubereka uburorero bumwe na bumwe
ku mucunguzi ni muri Yohana 6 mu mirongo ya 52 na 3 herekana ngo uwunjya akarya umubiri wanje uwo ngo ntazopfa azokwamaho. Satani muri Edeni bavuze ngo ukamujyako uzopfa. Umucunguzi mugabo araje nyanubugingo aravuga ngo niyo wanjyako ntuzopfa. Mubisome Yohana 6:5 na 2:5 kubw'ibyo ni ibintu byerekana cyane gose. Aho rero niho ucufitira hitamwo rero Adamu ni hitamwo ubugingo canke uhitemwo urupfu. Mugabo Adamu ndaguhitishijemwo kujya ku giti ciki cy'ubugingo. Igiti byose ujya n'igiti cy'ubugingo, mugabo ikimenyekanisha ibibi n'ibyiza ntuzukijye ko, kubera niyo wakijya ko uzopfa. Bisobanura iki? Bisobanura ko imigambi, igiti cy'ubugingo kiraza kikazana imigambi, ati iyi migambi ni y'ubwami bw'uhoraho nuyemere. Hanyuma akakubwira kandi ati iki giti nacyo ni icy'urupfu, ukarinda ucemera uzopfa. Hitamwo rero, mugabo genda guhitishijemo giti cy'ubugingo. Ijambo rero kwemera imigambi, kwemera, ijambo kwemera mu yandi majambo, ijambo kwemera no kuvuga guhitamwo neza rijanye n'ijambo kwizera. Rero Adamu yahisemo kimwe muri ivyo biti bibiri. Yahisemo igiti cy'urupfu, igiti ciba, igiti kigira nabi, igiti kibesha. Ico nico giti yagiye kwamurako, yagiye kwamura igiti ico. Hanyuma ico cyama ico giti naco sikindi kiretse ko ari iryo tunda ry'ubwo bupfu bwiwe, bitandukanye n'itunda bagiye batwigisha ngo ni ipera canke ngo ni apple ariyo pome. Reka ngeza kubw'amajambo menshi, ngomba kuzobandanya ndabahe uburorero kukuntu intumwa zagiye zibivuga. Nzobabwira umunsi nzoba mpejeje iki cigwa, ndabaha tasimini urutonde rwiza rwo gufatirako kukumenya ico cyamwa bariye ni icyamwa bwoko ki. Mugire igihe ciza. Yari mwene so Bucumi Isaka. Shalom. Urakoze cyane mwene data Bucumi Isaka kuri iki gice ca mbere udushikirije c'icamwa Eva na Adamu bariyeko. Kuri mwe mumaze kumva iyi nyigisho, musabwe kugira ico muyivuze ko aho munsi. Abumva hari intererano mugomba gushikiriza kubw'inyigisho canke ikindi icarico cyose mwo tuganirira, namwe muhawe ikaze. Dushiriza kubashimira mwe mwese mwahisemo kubana nacu, kandi mbasaba gusangiza izi nyigisho abandi benshi hirya no hino aho bakoraniye. Mugira amahoro iwanyu, abami n'abaherezi, abari Siyoni murusheho kugubwa neza, n'abari i Yerusalemu amahoro abane namwe mwese hamwe. Naho mu biganiro bizokurikirako. Shalom.